Yes, bakunzi ba PITV mumeze gute muraho? Turi muri gwa rukurikirane rw'ibidukikije. Ejo twababwiye byinshi kubijanye n'amazi y'ikiyaga Tanganyika yateye. Uyu munsi naho turiko turaraba wa mugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu wo gusukura igisagara, wo gutera ibiti, amashurwe mu ntumbero yo gutuma igisagara kigira ishusho ryiza, kigasa neza, hakaba isuku. Rero turi ngaha kwibarabara rya RN5, ibarabara ryerekeza ku kigo c'indege ca Bujumbura. Tuko turaraba uko ibintu vyifashe muri rusangi. Turabona bariko baratera amashurwe, turabona bakubura ku buryo bamaze kumva akamo batewe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu kugira ngo batangure ibikorwa byo gusukura igisagara no gutera amashurwe kugira ibintu bigende neza. Buke buke turagenda tubereka aho turi buce mu gisagara ca Bujumbura, murabe ukuntu ibintu vyifashe muri rusangi. Turabe koko ayo mashurwe ariko arategwa, isuku ririko rirakogwa, mbega ibiti biterwa hoho babikurikirana gute, barabivomera kugira ngo bibandanye bikura. Ni kenshi aho twagiye tubona aho batera ibiti ariko ugasanga inyuma y'igihe gito gusa byaramaze kuma, amashurwe yaramaze kuma, canke ugasanga isuku ntabwo gifashe neza, mbere na twa dukoresho bashiramwo imicafu cyo bita pobere mu kinyamazuru ugasanga twaruzuye, ahandi twaratobotse, ahandi naho nta duhari. Ivyo byose twaza kubibereka kugira ngo turabe ukuntu ibintu vyifashe muri rusange. Nuko rero bakunzi ba PITV tubandanya tubereka mu gisagara ukuntu ibintu vyifashe. Aha rero turi muri quartier d'Isingagara, murabona yuko hariho umurima mwiza utewemwo vya vyatsi bita gazon. Urabona ko harimo amashurwe, nakarima gatewe igomwe cyane, amashurwe aracari meza cyane, biboneka yuko avomerwa cyane. Narirya muri no minsi hariho izuba ariko urabona yuko mengo ibintu bifashwe neza cyane. Murabona yuko uwashoboye kubaka uno murima akawukora yatahuye umugambi kare, akawushira mu ngiro. Ibi rero nka hamwe vyokogwa hose mu gisagara ca Bujumbura, ndibaza ko namwe mubona yuko ibintu vyoba bimeze neza cyane, igisagara coba gishajije cyane, gisa neza, kuko mubona yuko ibintu vyifashe neza cyane. Hari no turi kumbure turaza kubandanya tubereka kandi n'ahandi ukuntu ibintu vyifashe. Murabona yuko twese duhamagarirwa kubandanya dushigikira umugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu mu gufata neza igisagara cacu, tukakibungabunga, tukagisukura, kigasa neza. Mbere umuntu wese naho yoba aba hose imbere y'urupangu rwiwe bikunze akahatera umurima nk'uyu, twosanga by'ukuri igihugu cacu, igisagara cacu kimeze neza, gikataje mu majambere. Rero bakunzi ba PITV, aha naho turi mu gisagara ca Bujumbura. Murabona yuko amashurwe yaratewe, aya namwe yatewe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ari kumwe n'urundi rwaruka ruhurukiye mu mashirahamwe yatandukanye yo gukingira ibidukikije. Murabona yuko amashurwe yamaze gutegwa, niho ari, kandi ikigaragara nuko buke buke bagenda barayavomera, barayakurikirana hafi na hafi, kumbure kugira ngo ntashobore kuma, hure n'izuba usange arononekaye. Murabona yuko ugwaruka rwinshi ruriko rwijukira kandi gongera gwitabira kamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu. Murabona yuko ibintu rero ari uko bimeze. Kumbure mu gihe kizoza naho tuzosanga yamashurwe yarakuze, tuzoza kura kugira ngo twirabire koko nyimba bayakurikirana uko bukeye ko bwije kugira ngo ntahure n'ikibazo. Rero turabandanya tubereka uko ibintu bimeze ku munsi ku munsi. Turi muri yegereye igisagara ca Bujumbura, centre ville niko no bivuga. Naho nyene amashurwe yaratewe, arabandanya, hariho, urabona yuko nkuko muvyibonera n'amaso yanyu biciye ku byuma ngendanwa mufise. Murabona yuko amashurwe nubwo izuba ari ryinshi ariko bigaragara yuko yari yavomerewe, aravomerwa buri gitondo kugira ngo ashobore kubungabungwa neza, ntashobore kuma. Murabona yuko turi mu gihe c'ubushuhe bukabije cyane,
bukomeye aho ibiharuro byaduze cyane singaha mu Burundi gusa n'ahandi mu karere. Nico gituma rero nk'amashurwe nk'aya nk'ibiti byatewe bisabwa yuko umwanya ku mwanya bibandanya bivomerwa kugira ngo ntibishure kuma, kuko hamwe vyo kuma nta na kimwe tuba twamaze gushika ko wosanga kumbure twararuhiye ubusa, abashoboye gutera amashurwe, abashoboye kugira tuno twigoro bararuhiye ubusa. Rero aha turi muri zone Rohero tubereka uko ibintu bimeze. Murabona yuko urwaruka rwashoboye kwitabira kamo, rurakoresha inguvu zago gose kugira ngo rushobore kwegera imbere, rurashika hose mu gisagara kugira ngo rurabe ko ibintu bimeze neza. Nico gituma rero mubona bayateye amashurwe, kandi ikindi kintu twobibutsa nuko hariho abantu usanga kenshi barenga ku mategeko, ugasanga mu kujabuka amabarabara birashitse baraciye muri amabarabara muto tuntu twagenewe amashurwe, ugasanga kumbure bariko barayahonyanga, ugasanga amashurwe ibiti birahuye n'ibibazo. Ego nico gituma tubibutsa uko bukeye ko bwije bantu mwese muba mu gisagara cya Bujumbura, si mu gisagara cya Bujumbura gusa, aho hose muri mu mihingo itandukanye y'igihugu, kwama mwitwararika ibyo mubwirwa n'inzego z'igihugu kugira ngo mubashe kumvira amategeko mu kugenda aho byagenewe kugira ngo ntimusange mwashoboye konona ibyo twategerezwa kubungabunga. Tumenye yuko igisagara cy'iwacu, igihugu ari cy'iwacu, ni twebwe nyine abarundi dutegerezwa kukibungabunga ndetse no gukingira ibidukikije, kuko nabyo bifise akamaro kenshi ku magara yacu, ku gihugu cacu, kuko akayaga keza turakaronka, amazi mese turayaronka. Rero n'ahantu hari amashurwe nivyo urasanga hameze neza, hatewe igomwe, ndetse n'umuntu wese yifuza kuhaja. Hari ibiti nukuri akayaga karashobora kuba kenshi, umwuka mwiza ukaboneka. Murabona yuko mu gihe turi mu bihe by'ubushuhe, buriya nk'abafise ibiti bobo bararonka agahengwe. Nico gituma tubandanya tubahimiriza ngo twame twitwararika gukingira ibidukikije. Quartier bamwe bavuga yuko ari amakartier atunze, arimo abakire cyane. Nababwiye yuko burya n'amashurwe imbere y'impangu usanga ameze neza, arashariza. Urabona yuko ibintu bimeze neza, urabona nk'aya mashurwe ari imbere y'inzu, urabona yuko ari ibintu biteye igomwe cyane, n'ahantu ushika ukumva akayaga keza, ukumva impumuro nziza, ukumva by'ukuri uramerewe neza cyane. Murabona yuko ari ibintu biteye igomwe cyane. Benshi rero baribaza baravuga bati kumbure abona bakire. Oya, si kubakire gusa, erega nawe aho ubaye uko hoba hameze hose urashobora kwisigariza nk'imetero ukahatera ibi byatsi bishariza, cyo bita gazon, amashurwe. Nukuri urasanga urupangu rwawe rumeze neza, rushajije cyane, hamwe nawe uhicaye wumva yuko umerewe neza, wumva ko utekaniwe. Mwibuke yuko ahantu hari nature, ni kuvuga ati gazo, usanga n'abana bamerewe neza cyane. Nico gituma mukunze kubona mu mashuri y'uburaro, ama boarding school, aho usanga bashiraho ikibanza ca gazo kugira ngo abanyeshuri bashobore kugenda bige. Bijya babikora kugira ngo umunyeshuri yumve yuko amerewe neza mu mutwe, mu bwonko bwiwe bimeze neza, kugira ngo nivyo yiga ashobore kubifata. Hare murabona ni kuri cya kibanza ca jardin public, ntabwo twashoboye kwinjira, ariko naho nyine indani imbere ibintu byifashe neza cyane. Hariho amashurwe menshi, hariho ibiti, hariho gazon. Abaririmbyi benshi baraza kuhifotoreza, abagira ubukwe kuhifotoreza, abagira ama video clip, gufata amashusho, kuko babona yuko ari ahantu hameze neza. Rero ntabwo ari mu bibanza bya leta gusa, canke ibintu byose ntabwo twobirekera leta, eka natwe turafise uruhara, kubera yuko nkuko nababwiye igihugu ari icy'iwacu. Rero aha turi mu Rohero, turabandanya imbere, urabona yuko ibintu bimeze neza cyane. Ego twijukire rero gutera amashurwe, gutera gazon aho tubaye, hewe haba ku biro, aho ukorera hose bimeze neza, usanga ibintu by'ukuri bisa neza cyane. Turabandanya ubu naho tugeze muri quartier Kiriri, quartier yubashwe, imwe mu makartier abamwo abubahwa cyane kuva kera, ndetse n'ubu bivuga yuko abazungu benshi ariho bibera. Mbere abandi bayita ni quartier présidentielle.
naho nyine turiko turaraba ukuntu bimeze ibijyanye n'amashurwe ibijyanye na gazo hoho urabona yuko ari ibintu biteye igomwe cyane bimeze neza biboneka yuko hoho n'abakozi bama bavyitwararika hariho abakozi bagenewe ico gikorwa gusa mu guconga murabona yuko amashurwe ameze neza araconzwe gazo kumanya ku mwanya ibintu biba bimeze neza biboneka yuko hariho abakozi bama bitwararika no mashurwe uko bukeye ko bwije murabona yuko namwe nkuko muvyibonera sagasesesho rumuri n'ibintu biteye igomwe cyane murabona yuko n'impangu zishajije cyane kubera yuko igazo n'aya mashurwe burya rero bino bintu n'ibintu bikomeye cyane ndetse no mu bihugu byateye imbere cyane usanga batera ibiti aho tubona nko mu bihugu vya Amerika ku bantu bifite amafaranga bo baremera bakaja kugura ahantu mu mashamba kure cyane ahantu bibera mu biti ahantu bibera mu vyatsi kugira ngo bashobore kumva ivyiza biva muri nature biva mu vyaremwe murabona yuko ari ibintu bimeze neza cyane kandi akayaga babandanya bakaronka ibiti murabona yuko ibiti ari byo biharangwa cyane impangu zabo usanga zirimo ibiti byinshi cyane bisigura yuko n'amagara yabo atera amera neza cyane nuko rero aha naho tugeze mu kibanza citiriwe ubumwe bw'abarundi ahari intatemwa y'umuganwa Rudoviko rwa Gasore ariwe yatuzaniye ukwikukira intaye yo kwikukira hano mu Burundi naho nyine murabona yuko hariho ibiti hariho gazon ivyatsi murabona yuko ibintu bimeze neza aha kenshi ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi wa Mungu ugwaruka rwinshi abantu benshi baraza kuhakorera imyimenyerezo ngororamubiri kugira ngo bashobore kunonora imitsi yabo murabona yuko baza ahantu hari akayaga kugira ngo bashobore kumva uburyohe bw'akayaga urabona yuko ari ibibanza biteye igomwe cyane aho imbere gace naho murabona ihoteli Kurikira Garden ni mu mahoteli akomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi navuga yuko ari mu ya mbere u Burundi navuga ati bwirata mu makungu naho nyene murabona yuko hari ibiti hariho amashurwe hejuru hose murabona yuko ibintu ari ibintu biteye igomwe cyane niyo umuntu ari ngaha by'ukuri buno bushuhe tumaze iminsi twumva bobo ntabwo babwumva ku rugero rumwe n'abantu baba ahantu atabiti bihari sindavyibiti ndetse n'imvura iragwa ku rugero rwiza muribuka yuko ibiti biri mu bintu bikwega imvura ahantu hari ibiti imvura iragwa cyane naho ahantu atabiti bihari imvura ntigwa murabona aho muri ibyo bihugu by'abarabu muri Moyen-Orient yes nuko rero bakunzi ba PITV ko tubandanya tubibabwira abasore ngaha mwabonye ibiti byinshi amashurwe akamaro reka kumbure tubabaze twumve ukuntu bo biyumva bite n'amahoro meze neza tumeze neza bakwita gute jewe kawaida amazina nyakuri nitwa Niyongere Ernest ni mpore none yego ni mpore turabona uri ngaha ikiriri ni ngaha nyene mubahwa yego okay uri kuraraba bino biti iyo uhari ngaha turabona ko muri mu gatutu wimva gute nyumva neza cyane kubera urabona akayaga ni kose navyo izuba tuguma tumerewe neza izuba ni ryinshi aho mu gisagara hagati mwebwe muri mu kayaga keza mwe murumva yuko hariya mutajayo mu kwigumira ngaha nyene tuje turi ngaha kwere n'amahoro n'umutekano n'isawa ni vyiza urabona muri no minsi nyene cyo mukuru w'igihugu ahamagarirwa ko gutera ibiti n'amashurwe kugira ngo igisagara gise neza we nk'akayaga uri kurakumva urabwira iki abandi kugira ngo bijuke gutera ibiti no kwibungabunga akayaga ndiko ndakumva nakwe ubwiye abandi bagatera ibiti kandi akayaga k'ibiti ndiko ndumva ibinyene ubona binini mu babiteye naje ndimwe urimo nyene komengo birakuze hari nkajyara birakuze ntibiguze cyane kimwe gusa umwaka sindawibuka ibi nivyo twabiteye na ziriya gebero zose ubona zitonze hepfo kw'ibarabara igihe mwabitera hano hantu hari hameze gute ahantu hari umuseke nka nyamwishi ni igihe nyene dogoye yakiri umwana yabanga kwa mutama muha agiye akira kara nyene bazana mu bikorwa rusange niwo myaka twaje dutera n'ibi biti nyene tuvuye yuko hari mu mwaka wa 2005 kuduga uko birashoboka kimwe gusa umwaka naho nibuka 2002
none mwagiye mubibungabunga gute rero turabona ko vyakuze ahandi barabitera bikaca vyuma mwakoresheje ubuhe buhinga? Okay, twe nta buhinga twakoresheje kugira ibi biti ngo bingana uku. Ibi biti twarabiteye kujya nyene abantu batera ibiti bisanzwe hama turabireka vye nyene birinasa biraduga birakura niyo mpamvu ubona rero bingana uku. Ariko naho uvuga uko haro henshi babitera ugasanga vyamaze kuma inyuma y'igihe gito canke bakabirandura canke abantu bakaza barabicamwo. Umutekano ico gihe mwawucunze gute? Twenga umutekano wo ngahanye urakwiye kubera aha urabona ahantu turi saha Mvuga ico gihe kugira mu bibungabunge ntihagira abantu baza nko kubirandagura. nukuvuga mu kubitera hariho ukuntu babizitira n'ubuti kugira ngo ntihagire abaguma babivunagura bigakura bimaze kuba binini hariho ukuntu ugenda urabikata udushami duto duto tujya two hasi kugira bikure bigororotse neza ari ibiti vyiza bizana akayaga neza nka twebwe tuba ngaha akayaga ni sawa nta dufise klima zose. Wumva nyene umeze neza ati ndagiye kuba narateye ibintu bimbungambunga nanje numva yuko meze neza. Ubu numva ni sawa ni fresh kweri. Urabona nk'ubu nicaye ngaha ndikoboye nta kwambara umupira kubera nta bushuhe nta mbeho. Mfise agaklima kariko kose kazana na hariye. Ico gihe mwateye ibiti gusa nta mashurwe? Ico gihe nayo mashurwe yose ubona John yose ari kwibarabara nico gihe yatekwa. None nk'ubu urabwira iki abandi kugira ngo bijukire umugambi bubanye n'ishobora umukuru w'igihugu wo gutera ibiti n'amashurwe? Ashaka ndabwira abakore bivuye inyuma batera ibiti bizana n'imvura kubera birazana akayaga ibiti ni vyiza cyane. Hago ne bakora amaboko mu mpuzu batere vyinshi. Abatarabitera nabo nk'imbere y'impangu zabo magazu urababwira iki? Nabone ndabifuza ko bitera kugira nabone bumva akayaga mu rupangu. Wewe akamo utera ugwaruka canke abarundi muri rusange kugira ngo bijukire gutera ibiti aho baba hose umuntu wese afise urupangu kugira ngo abikurikirane neza ubabwira iki? Ico no babwira nibakurikize ivy'umukuru w'igihugu ababwira bakurikize itegeko kuko iki gihugu nici wacu atari twe tucibungabungiye nta muntu wo hanze zoza kutubungabungira igihugu bisaba yuko ari twe tugikurikirana. Ico no babwire nibijukire gutera ibiti bikure babone ko igihugu gisa neza kuko urabona hariye hasa neza kubera ibiti bihari kuko urabona ahantu hatari ibiti abari ahantu kenshi ntihera neza fresh ibihingwa ntibiba biri fresh mugabo hariho igiti kimwe kimwe agakirima kose igitegwa gikura neza gisa neza. Ndico no babwira nibatera ibiti hanyuma bakurikize icyo umukuru w'igihugu atubwira. Tubashimire cyane. Sawa sawa. Nuko rero aba ni bamwe twashoboye gusanga ngaha hano ikiriri. Murumva yuko batubwiye byinshi akabijya ibi biti mubona ngaha hafi ya hotel Kiriri Garden ahari hafi y'ikigo ndangakaranga novuga c'ubumwe bw'abarundi nibo bashoboye gutera ivyo biti byose muhabona kandi yuko bagiye barabibungabunga buke babivomerera babiha amazi uno munsi rero akaba baryohewe bavuga ati akayaga turakaronka kameze neza nta zuba twumva dufise amagara meza cyane. Yego uko rero niko ibintu vyifashe kumbure rero ubutaha tuzobabwira turabe ajya amashurwe yatewe mu gisagara cya Bujumbura mu ndwi zibiri muvuga ziheze turabe yuko nayo azobungabungwa agakura ibiti byatewe bigakura kugira ngo bimere neza nkuko ibindi byagiye birategwa kera. Uno munsi ababiteye bakaba biruhutsa bakavuga ati nukuri twakoze igikorwa kidasanzwe kandi turakiryoherewe cyane. Nuko rero bakunzi ba PITV ndibaza yuko mwaryohewe n'urugendo twagiye turakora hano mu gisagara cya Bujumbura duce mu bibanza bitandukanye tubereka igisagara cya Bujumbura ukuntu kimeze mu bijanye n'isuku mu bijanye no gutera amashurwe mu bijanye no gutera ibiti kubungabunga ayo mashurwe kubungabunga ivyo biti no kubigirira isuku ryiza niko nobivuga kugira ngo bibandanye bimererwa bahaba bashobore kubandanya baryoherwa. Mwumvise yuko
dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo dutere ibiti, dutere ayo mashurwe, dushire mu ngiro ico umukuru w'igihugu adusaba, nyene icubahiro umukuru w'igihugu ico adusaba tugishire mu ngiro, hanyuma murabe yuko na wa mugambi w'ibihumbi 2040 igihugu cifashe umwaka w'ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere, tuko turakora ivyo bikorwa navyo bizoterera mu iterambere ry'igihugu. Nuko rero turabashimiye cyane, kino kiganiro kiba cyakuryoheye, nukuri ugisangize n'abandi, utange commentaire, utange ikibazo cyose, turahari ku bwanyu kugira ngo tubashe kubaha inyishu z'ibibazo byose mwifuza. Mushobore gusangiza kino kiganiro n'umuntu wese ahari hose kwisi kugira ngo amakungu yose abone ivyiza Uburundi bufise, yuko Uburundi ari igihugu ciza cyane nkuko tumaze iminsi tubibona, kandi nkuko namwe benshi muvyibonera umutima wa Afrika. Mwari kumwe na Moses Angelo, naho ubutaha mwakoze kubana natwe.